Raul Comedy Garage itabere nubanza kwamenyesha hari ushobora kugira ikibazo mbega kubera iki Raul Comedy Garage garage tumenyereye ivugwa ba mécanicien mu miduga niho tumenyereye donc garage wumva n'umuduga ugiye gusubirwamo gukogwa neza kugira ngo umere neza rero na garage Raul Comedy Garage ni kuvuga ngo ni akaryo keza ko mvuge gusanura imitima y'abantu kugira ngo iryoherwe turangize umwaka tunezerewe cyane ikigira kabiri kandi ni igiteramo kizoba kidasanzwe ni igiteramo kiritegurwa mu buryo butandukanye kandi mu buryo budasanzwe gushika uyu munsi aho bigeze ni igiteramo kizoba itariki 11 z'ukwezi kwa12 mugabo uno munsi aho tugeze turavuga ati tugeze kuri 90% ibice 90 kwijana mu kwitegura imyiteguro igeze kure cyane turizera yuko azoba ari umunsi udasanzwe tuzatumwe n'abakomediye bacu hamwe n'uwitwa Joshua kuva mu gihugu cy'u Rwanda asanzwe akundwa cyane gose tuzaturi kumwe na Kigingi tuzaturi kumwe na Raul nyene tuzaturi kumwe na Mutima le Comédien Ile-de-France tuzaturi kumwe na Gasore Rubig tuzaturi kumwe na Delice abo bose tuzakuri kugira ngo batunezereze kizotangura 16h isaha saa 10 kikazobera Miki Avenue de Large murabizi hariho Miki zibiri hariho iyegereye Cedillac ni ya Avenue de Large ndasubiyemo ni Miki Avenue de Large ariko kandi ntituzaba turi kumwe n'abakomediye gusa tuzaba turi kumwe na team isanzwe iririmba neza cyane tuzaba turi kumwe na Keke Kakeri hamwe na Tusa tuzoryoherwa cyane n'aba DJ bacu babikora neza cyane kuva muri Rantown DJ Zenobine abantu ho kumusagara urabarenganye Raul vraiment ndazi kwaza kudukurikirana arababarira abantu ho kumusaga arabarembeje vraiment mwese mwashimye kudukurikirana iyi ni Indundi TV ariko kandi urabona ko no musi ibintu byahindutse ndi kumwe na Sherisa ariko kandi ni Indundi TV hamwe na BTV bashaka kwibaza nibiki ababige no musi bakuzaniye Sherisa nkundira kwanza ndakwakira. Merci beaucoup Adijo ndakuramutse ameze neza uramukije jeje nyene we kwadukurikirana ego je meze neza cyane namwe mumeze neza ndabayambiriye cyane ndabakunda gose nkuko yavuze nitwa Sherisa Ange Zeimana ndi mu journaliste kuri BTV en tout cas Indundi ndabakunda cyane murabizi ko atari rya mbere yes ngo hariho ibyo akora asanzwe afasha cyane abafite impano zitandukanye mu mamuko muramukurikirana mu biganiro byiwe ariko kandi byo babiri hamwe twamuzana ku Ndundi nyene tubandane turiko turateza imbere babandi nyene baba bafite impano zitandukanye Sherisa uno munsi turabona abaririmbyi turabona abafite impano zitandukanye wowe ku bwawe aho uhereza mu kurabisha amaso yawe hari intambwe ubona turiko turatera kubwo ubumwe no gushigikiranira ntituguma turi hahandi nyene nubwo bitarashika aho twumva nyene dushaka hamwe hashimishije cyane antwe ntibiguma biri hahandi nyene hariho bamwe bagitahura agaciro ko gushigikiranira kubumwe ugasanga bimwe biratera imbere ibindi bikaguma biri hahandi mugabo hamwe habonetse ubumwe urazi yuko gushika kure birashoboka cyane aho nyene ku bumwe tumaze ibisi tuko turabona na cyane ku ruhande rw'abakomedie umwe ateguye igiteramo ubumwe ngo bose bahabonetse mbibaza yuko no mu komedie aba yabiteguye aba yafise amahera yo kubariha bose canke ni bwabo mwe nyene tuko turavuga uko biri kose ni ubumwe mu bakomedie haraboneka ubumwe haraboneka urukundo by'ukuri akarorero biraboneka cyane akarorero duhere kuri igiteramo Kigingi aheruka gukora Kigingi sama comedy warabibonye harabonetse abakomedie bino n'abatarabino mugabo cyane cyane tuko dukorera ku bino barabonetse kandi abatari bake hama turagivuye kuri Kigingi tugiye kuri Mutima twenga na Mutima show naho nyene tubona baba comedy nyene kandi baba nyene bo ngaha nyene tubabona kwa kundi nyene
ubu rero hariho n'ikindi giteramo kigere kize ca Raul Comedy Garage naho nyene tubibona kwa kundi nyene ni kuvuga hariho ubumwe udafatiye ku mafaranga hari udafatiye ku bushobozi buhari muri comedy no hariho ubumwe muri comedy uko zigiteramo barashikirana kandi baza yuko ivyo ni bimwe mu bintu bizodushikana kure bizoteza imbere igisata ca comedy hano mu gihugu cacu. Yes. Ngo vyarahure navyo nyene ngo ni vuba ariko Sherisa tubwire tuko turagukurikirana biteguwe gute ryari hehe Raul Comedy Garage icambere no manza kwamenyesha hari ushobora kugira ikibazo mbega kubera iki Raul Comedy Garage garage tumenyereye ivugwa ba mécanicien mu miduga niho tumenyereye donc garage wumva n'umuduga ugiye gusubirwamo gukogwa neza kugira ngo umere neza rero na garage Raul Comedy Garage ni kuvuga ngo ni akaryo keza ko mvuge gusanura imitima y'abantu kugira ngo iryoherwe turangize umwaka tunezerewe cyane. Ikigira kabiri kandi ni igiteramo kizoba kidasanzwe, ni igiteramo kiritegurwa mu buryo butandukanye kandi mu buryo budasanzwe gushika uyu munsi aho bigeze. Ni igiteramo kizoba itariki 11 z'ukwezi kwa12 mugabo uno munsi aho tugeze turavuga ati tugeze kuri 90% ibice 90 kwijana mu kwitegura. Imyiteguro igeze kure cyane, turizera yuko azoba ari umunsi udasanzwe. Tuzatumwe n'abakomediye bacu hamwe n'uwitwa Joshua kuva mu gihugu cy'u Rwanda asanzwe akundwa cyane gose. Tuzaba turi kumwe na Kigingi, tuzaba turi kumwe na Raul nyene, tuzaba turi kumwe na Mutima le Comédien Ile-de-France, tuzaba turi kumwe na Gasore, Rulbig, tuzaba turi kumwe na Delice. Abo bose tuzaba kugira ngo batunezereze. Kizotangura 16h isaha saa 10 kikazobera Miki Avenue de Large. Murabizi hariho Miki zibiri, hariho iyegereye Cedillac ni ya Avenue de Large. Ndasubiyemo ni Miki Avenue de Large. Ariko kandi ntituzaba turi kumwe n'abakomediye gusa, tuzaba turi kumwe na team isanzwe iririmba neza cyane, tuzaba turi kumwe na Keke Kakeri hamwe na Tusa. Tuzoryoherwa cyane n'aba DJ bacu babikora neza cyane kuva muri Rantown DJ Zenobino. Tuzoryoherwa vraiment. Aho nyene ngo ni garage. Ego. Tuzoba baje badusanure. Ego vraiment. Mbega burya gutwenga uretse ko bivuga ati ngo nukongereza iminsi yo kubaho ikindi kintu biza bifasha mu buzima n'igihe gutwenga urabizi yuko ufite stress umuntu akagutwenza zigi tubanze kazibagiruka ukumva nyene kuryohewe antuka umutima wawe unezerewe n'ibintu biratuma ibikorwa byose ukora bigenda neza cyane. My God, ikintu ubona cha special kuri Raul uretse ko ngo abantu bose bafise ukuntu baforomye ndetse banagutwenza gutandukanye ikintu Raul kakabijya kiwe nagake. Raul murabizi iyi ni inshuro ya kabiri. Raul Comedy Garage ni inshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere yabaye muri 2020. Inshuro yari kuba inshuro ya kabiri muri 2020 ariko ntivyakunze ko dushobora gukora igiteramo ku buryo bw'ikiza Covid. Mugabo iyi ni inshuro igira kabiri. Kuva Raul agitangura umwuga wiwe gushika uyu munsi hariho ahantu hanini hari indi ntambwe agezeko bifatanye n'ubumenyi afise sibwo yarafise kijya gihe ca 2020 ubwenge uburyo haba mu buryo nibaze ko ikintu cyose kigaragara no muri windani uko yararisi kwa kimeze. Hariho byinshi yaduteguri ku ruhande rwiwe, hariho byinshi yaduteguriye tutavuge ngaho ibintu by'ama surprise. Buri muntu wese azoza ndizera neza ntakikiranya ko azoryoherwa bishasha birahari. Raul ni wakunda kuvuga ngo naruriye mu ndege ndafise umuduga none ibyo zonyene birahagije. Antuka hariho ahandi hantu ageze ku buryo adufitiye ibintu byinshi cyane azoduha ku rujya munsi ari kumwe n'abandi bakomediye bagenzi biwe. Tumenyereye Kigingi tukamenyera ngo ni Kigingi sama comedy twengana Mutima show. Raul tuzoguma turi garage uko imyaka igenda usanuye imitima umviriza. Kandi rero ikindi naco nayo nibagiye muri 2020 igiteramo cha Raul Comedy Garage cabaye itariki nkizi kizobera kuki. Ego ni kuvuga ngo uko umwaka utaje hataje ibyo biza ngo bitumerere nabi. Uko umwaka utaje Raul arahari kugira ngo azotunezereze aguma dusanuye iyo mitima rega nyine umwaka uhera imitima igezange yawe umwaka ngira bizohinduka iyo itariki iguye atari weekend
antuka nibaza yuko nawe iyo bari mu gihe hagati yo duhamagara ego ategerezwa ariko kandi ku bakunzi bakora dukurikirana ubwa mbere twe twatangaje itarike atarizi twe twatangaje itarike 9 z'ukwezi kwa 11 mugabo turahindura bivanye n'inkino ziriko ziraba murabizi nyene yuko zohava ziduhombesha kwa fans mushaka kwitwengera ni mutwenge niyo mpamvu twaciye duhindura uko biri kose tuzoguma turi Raul Comedy Garage tudohirwa imyaka yose uko izogendanira Raul Comedy Garage izogenda iraba nuko nka wewe uri hafi ya Raul akantu ubona yuko do special ariko rategura abantu biwe batotuma basiba iryo genekerezo dagaki mviriza ni nayo mpamvu je naje Raul ataje ni kubera yuko umwanya wose aguma ari mu myiteguro nabwiye ko imyiteguro igeze ku bice 90% mu kwitegura habura ni ikinyene tuguma tugenda kugira ngo tuza ku binyamakuru musanze mushigikiye mukunda tubamenyeshe iby'uyu munsi kugira ngo ntimuze musibe nagirenda kwizeze yuko tuzoryoherwa na makavana tuzoryoherwa Raul ariko aragerageza imyiteguro idasanzwe ariko arakora vraiment kugira ngo muzonezerwe uko waje ntaba ari kuzosubira inyuma je rero ndagutumi ukunze kuradukurikirana uze uhabe vraiment nanje niho nzobane ukazota utanezerewe uzocuza unyishuze ati je nataye umwanya wanje je ndizera ntakekeranya ko uzoryoherwa cyane kandi cyane gose ikindi naco tuzoheza kare tuzotangura 16h ni kuvuga apana bya bindi ngo bavuga ngo amasaha y'abarundi tuzotangura 16h 22h tuzoba duhejeje kugira ngo tugende kuruka kandi dutangura ibikorwa n'abantu b'amabisi uratwara ya large kugira ngo bitworohere twese mu buryo bwacu haba mu kazi buca dukora ndizera ntakekeranya yuko turabisezeraniye vraiment tuzonyarutsa tuzokora ku masaha rero uje 18 wewe hari ibintu byinshi uzoba wahomvye yes je mvuga ati Sherisa byinshi yabibabwiye ariko kandi turetse Raul turetse abakomedie batera kamo cyane cyane kuza barashigikira abantu bose bafite impano zitandukanye mu biteramo byabo bazi ko iyo umuntu ateguye igiteramo agatamba yirorera abari bibi mugabo ugasanga aho uri hose uravuga ndamukunda mugabo hagera icyo yateguye ntiwashitse akamu ushaka gutera abakunzi b'abanyabuhinga bose bo ngaha mu Burundi ndateye akamo cyane abakunzi ba bino bikorwa byabo ndateye akamo abakwizatunga ba hano n'abatara ba hano mugabo muzi neza yuko hari hibereye impano ngaha mu gihugu cacu dushigikire zino mpano niryo terambere ryejo tubashigikire mu byo ufise murabizi yuko gushigikira umuntu si uburyo gusa hariho ivyiyumviro hariho ubumenyi umuha hariho kumubwira ati kora kajya akantu karashobora kugufasha hariho kumufasha mu buryo ubu na buriya hariho kumushikira mu mafaranga ikintu cyose tubashigikire nabo barahari kugira ngo batunezereze mu buryo bwose rero ndateye akamo abantu bariko baradukurikirana ndazi yuko mutadukurikira muri babandi hariho abari kwadukurira bari hariya canke bari ngaha anye byukuri dushigikira impano zacu umuntu amaze gushira habona akavuga ati no je ndafise impano ifoko abantu bayimenya akaja habona ifoko tumushigikira kuko abakeneye gushigikirwa hama amaze gushigikirwa bibaza ko ari umuryango uzoba wugurutse kugira ngo ashobore guteza imbere igihugu cacu. Yes guys, tugushimire ku kanya kawe twongera tunakwifuriza amahoro. Iyi ni Indundi TV, twama turi kumwe nawe ku bantu bose bafite impano zitandukanye, ariko nitwomureka uko nyene Sherisa atubwira akajambo kamwe Raul yigeze gutwenza n'ubukaguma kamuzunguruka mu mutwe. Raul nibaza yuko jewe amajambo yose avuga arantwenza nawe arabizi yuko igihe cyose turi kumwe nguma ntwenga hari igihe turiko turatera inkuru ntibagira n'ibindi bintu kubera aratwenza kandi biba bitesa mu buzima haba hakenewe kuba umunezero utwenga akazi uba wagize amastress ibiki biba bikeneye kuba umutwenga so rero dutwenze Raul aratwenza adutwenze guys nagenda atadutwengeje kandi rero akantu yumvise kwa Raul nyene no je ndakavuze gashobora kutagutwenga sinzi kurabibona erega nyene Imana irasiga amavuta umuntu kaba Imana jewe rero ndashaka kuntwenza Raul akamwemeje nkaho ubwira nikagutwenza bika ko Raul akunda kuvuga ati
ngo abantu ngo bo kumusaga ngo bigenda gute umva ari ubuteme bwiwe bariko aravuga nawe avuka kumusaga ariko abantu bo kumusaga Raul arabarenganye Raul ndazi ko aza kudukurikirana arababarira abantu bo kumusaga arabarembeje vraiment urumva ikintu cyose avuze utegereza gutwenga urumva ko isango wamaze kuryumva ntihajya kuri miki kuri large turasubiyemo ni kuri large ntiwihitiranye no kuri hajya impande ya lycée d'Irange ni kuri large amagenekerezo ni rya 11 ukwezi ni kwa 12 tuba two turegereza Noeli hama utangure gutwenga cyo tubifuriza amahoro tunababwira ati turabakunda cyane twama turi kumwe namwe bye bye